Ico kiyago cahuje abarundi baba kandi bagakorera mu mahanga ariko basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe cabereye hano mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Intumbero nyamukuru y'ico kiyago kwari kwihweza uko basanze Burundi bwifashe mu ngendo bagize mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kwari kurabira hamwe kandi icokorwa kugira ngo baterere mu iterambere riganisha ku mbona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Icambere abarundi ba mu mahanga bashima ningene basanze amahoro n'umutekano bikwiye mu gihugu. Ivyo rero vyereka abo barundi baba kandi bakarangurira imirimo yabo mu bihugu vyo hanze ko bashobora kurangurira imigambi y'iterambere mu gihugu atankomanzi. Bashima kandi ingene leta ibereka ko ibashigikiye. Abo barundi baba mu mahanga ariko baranegura ibisata bimwe bimwe bavuga ko bidakora bishemeye. Baradoma urutoki ku mabanki. Baravunira akagohe kandi abantu bamwe bagifisa akageso ko kurya ruswa. Umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Jean-Claude Kanene yari yaserukiye umushikiranganje muri ico kiyago. Yarashimye ibikorwa vy'uburongozi bukuru bwa diaspora ndundi aho bigaragara ko ubwo burongozi buri ku buregeranya abarundi bose baba hanze y'igihugu kugira ngo bubahuze. Yanamenyesheje ko ubushikiranganje bubashigikiye cyane. Twebwe rero ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere murazi neza ko tujejwe korohereza diaspora ndundi. Mwaravyiboneye imisi umaze ngaha ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'andi makungu gufashanya mu iterambere bwababaye hafi. Ibi mwashikirije vyiza na mahoro ariko ibindi bitagenda biraturaba twese nk'igihugu ariko na cane cane ubushikiranganje bwacu buzofata ya mbere kugira ibitari bike bitorerwa inyishu. Mwashoboye kuvuga ibijanye no gukora harimo kwitonda amadosiye amwe araba abo muri diaspora. Hari abashikirije ibijanye n'ama certificat d'origine. Muze muvugane na BBN ikorera mu bushikiranganje mu byo bujejwe hari mu budandaji. Ibi bijanye na certificat d'origine hariho intambwe imaze gutegwa kuri vyo kandi intambwe iboneka yisunze uko ibihugu hano mu karere biriko birakorana muri no muryango wa Afrika w'ubuseruko. Twebwe rero turamaze kuronka ama certificat atari make kandi ashigikiwe n'ivyo bihugu nyene mwadondaguye. Ubu ibitari bike biriko birafata umurongo nta ntambamizi hari ku rwego turiko rurashimishije naho tubandanya turondera n'izindi certificat kugira tubandanye turamplisa les normes n'amastandard asabwa. Hariho abashikirije ibijanye no kwifuza ko ku ma frontiere ama service yokogwa 24/24. Ibi biri mu vyo ndoshikiriza inzego ariko kandi haro nabipfuje ko igihe ca somene ya diaspora twoshiraho nakandi kabijya nk'ama equipe ya diaspora ahari akaba yohura n'ama equipe hano hakaba n'inkino hejuru y'ivyo ati kuko navyo n'ibindi tuguma twibagirwa. Ivyo twabifashe nka nkama. Mu by'ukuri ushitse ngaha mu gihugu urabona neza ko igihugu kimaze gutera intambwe idasanzwe. Nizo nguvu zanyu n'izabari mu gihugu dukeneye kugira twese twubake igihugu ciza. Twabifashe nka nkama cyane amadefi abo vyega bazobishikirizwa kandi noneho ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu gufashanya mu iterambere buri ngaha kugira bukanalize aya madefi yose kugira bitoregwe inyishu. Hariho amadefi ababaje twayumvishe ariko birahimbaye kubona Burundi buriko buravuga umwe wese afise ijambo ashobora gushikiriza akamubakira. Gabriel Rufyiri arongoye abahumure bo muri diaspora amenyesha abarundi baba mu mahanga ko bafise ikibazo kanaka bashobora kwitura ubuyobozi bwa diaspora aho bukorera hano mu gisagara ca Bujumbura. Ibi mwavuze tuzogenda tubyishimire neza hanyuma turabe orientation portale kandi hari n'ibindi byinshi maze kubazwa. Mugaje bashaka kugaruka ko ni ikibazo kijanye n'ibintu byinshi twabazwa yavuzwe mbere nta diaspora ntiyahorana mu buryo bugaragara boneka nk'ubu biro n'abakozi babikorera. Rero twagomba kubasaba yuko ibibazo mugira twumvise mugiye muravuga ngaha bakorera mu Nyakabiga bibaraba ry'16 nomero 6 mu Nyakabiga ya mbere muzobashikiye ivyo bintu byose twumvise abantu bafise hari bazo dushikira mubashikire mubabwire ivyo bintu byose hanyuma dushobore gufashanya ntagire mu diaspora zogira ikibazo kandi ashobora gufasha. Ico nico tubasavye mugende mubashikire hanyuma
mwishuze mwabona bidatora muzoturondere twebwe ntitwifuza ko hari umuntu yoza gukora ibikorwa byo ngaha mu gihugu wagira ingorane twumvise ko hari n'abafunzwe ibyo byose tugomba kubikorera mu bitangwe mu bizane turabibasabye kuko igihugu kirabakeneye kandi mwabonye mw'iyi mbono kazoza birimo byose yuko diaspora gicuranga. Samuel Ndayiragije arongoye abarundi bose ba mu mahanga yaribukije ko diaspora ari ya bose hatarabwa ubwoko imigambwe amadini n'ibindi. Arashimangira ko bariko baragerageza uko bashoboye kugira ngo ibijanye n'abarundi bahohoterwa mu bihugu bitandukanye bihagarare. Tuha amakuru menshi mugabo nagabanda babwire yuko abarundi bose bari hanze bagumye bikumira umwe wese ari ndabyidondera aho bose bazobona tuje hamwe tugire ingufu hanyuma ivyo bibazo byose tubitorere umuti. None nk'igihugu usanga atabugwe y'abarundi uhari batitunganije atawongoye abandi bose ari nk'imeza, none umva vyogenda gute? Reka rero tugerageza ahubwo umurundi wese hari ku isi twumve guteza kuja hamwe mu budasa bwacu kugira ngo ibintu bigende neza. Umurundi wese azi ko hano diaspora afunzwe ari ngaha turakeneye kumumenya, mutubwire uwo ari we, mutubwire n'igituma afunzwe, hanyuma tuzogenda kumuraba tumenye nimba ari amakosa ku by'ukuri yakoze nayahanirwe, muga nimba yararenganijwe uyu murundi ateza gutaha. Ivyo rero byo tuca tutohoza nk'abarongozi kuko hari abarundi kweri baza ngaha bagakora amakosa ngo n'aba diaspora ujuka ukitwaza mu diaspora ukavyoga ugakora ibitakenewe nta ngorane niba guhani ubutungane nibukore. Mugabo nimba ubutungane bwa kino gihugu bwarenganije mu diaspora twese tuzohaguruka. Nico bituma rero kuvuga tuti umurundi azi mu diaspora afunzwe aza tubwire tumenye igituma afunzwe, nimba ari amakosa yiwe ahanwe kabisa, nimba yararenganijwe tumusabire kurenganurwa. Diaspora rero samajambo nibiko. Abarundi rero baba mu mahanga barangije basaba koroherezwa iyo baje kurangura imigambi mu gihugu.